Kaze mu kiganiro mupupu ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Rero aha mvuga ko Mpwemu Yera udufasha. Ari nukuri inguma mvuga ngo mubaza ibibazo. Mpwemu Yera ni n'ijwi ry'Imana. Ni n'ijwi ry'Imana koko riseruka. Nico gituma Yezu Kristu abatizwa aranditse ngo Mpwemu yambaye mubiri aba inuma ngo haca humvikana ngo ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana ryari gushaka kuvuga niyo numa itabaye mugabo yari ijwi riri muri Mpwemu, ari Mpwemu nyene. Ifare ko Mpwemu yiyerekana. Urumva ni ijwi. Sinshobora kubabwira gute. Sinobibasigura n'ibintu bitahuritse. Ariko ubu unye ntushobora kubaza ingene ndyohewe kumva nshobora kuza nkatanga intaye kuvuga nukuri ndumva ijwi rya Mpwemu. Si igihe cyose ndashobora gucana n'ikigo, ndashobora kuba na jewe nihenda mugabo igihe cyose ndazi no kuba nzi ko Mpwemu nukuri avuga ndamwumva kandi akavuga nukuri ni ikintu kuko biroroshe kumva amajambo turumva ivyiyumviro, hari ivyiyumviro vyinshi bitujamo, hari ivyiyumviro bindi ijwi rya shetani ryoyo turashobora kurifata twumva nk'ikijwi kikubwira uti yo ntushobotse, urumva uzonanirwa, uri eshek nana kimwe uzovamo. Niryo nijwi mugabo iryo nijwi rya shetani kuko ntaho rihuriye n'ubugombe bw'Imana, ntaho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Ariko Mpwemu aziza kubwira ati uri udasanzwe. Mpwemu azona gukosora kubwira ati no hagarika ivyo uri kurakora sivyo. Mpwemu ntiyataka wewe, ntatera wewe. Mpwemu aza ashaka niyavuze adoma urutoki kuri ico kintu gitegeza kuvamo ico kintu mugabo shetani wewe aza ashaka wewe nyene kugucinyiza kuko akazi kiwe ngo umusuma aza kwiba kwica no gutikiza. Urumva mugabo Mpwemu Yera wewe ntashaka kwicawe, ashaka kwica ico kiri muri wewe kibi. Muga arakwigisha, arakubwira yo kwigisha gute atavuze ijwi, adafise ijwi, arakubwira mwijwi, arakuvugisha iyo kurasoma nijwi giba. Urumva bigi usigaye usoma wahora usoma nk'indome bigasigara bikaba ijwi ry'Imana wumva muri wewe. Nigihe ubaye ahantu utari kuratahura ukumva verse ikuduzemwo ni ryo jwi ry'Imana rije rivuga ni jambo ry'Imana ryarindi ngo Mpwemu ngo ashimagiza ashemeza Yezu Kristu niwe acavugiramwo muri wewe, muri ya majwi yose ushoboye kumva, muri babantu bose bari impande yawe ukumva ijwi ry'ijambo rije rigukomeza. Urumva Mpwemu ni ijwi koko, ni ijwi ry'Imana kuko niyo Yesu Kristo atubwira ati azobereka inzira, azobigisha, azobabwira. Urumva kugira tubwire aravuga. Haleluya. Ni naco gituma nibaza ko kimwe mu bimenyetso byuko Mpwemu Yera ahari harimwo n'indimi, kuvuga mu ndimi kuko ni ijwi. Donc ijwi rirakorana n'ururimi kugira risohoke. Niyo tuko turavuga mu ndimi iyo ni nta nzi babwira ukungene jewe rya mbere ntatashe indimi na gato, sinari ndazikeneye, naramenye Imana ndavuga Imana mugabo mu bintu byose ndagusabye ntumpe indimi, sinkeneye ivyo bintu biri bizarre ni by'abasazi. Mugabo Imana ni Imana yari ziko niko mvugira mu kutamenya kandi yarangiriye imbabazi, ivyo byose byarahindutse. Ariko nindi ntahe kandi rero nukuri Imana ibandanye twiyagishiriza.